Amusi numwe umuntu aja kurondera ivoka munsi y'igiti cy'umwembe. Abo bose baza kundondera. Urumva? Abo bose bumva babinyidogera cyangwa bamaze kundisinga. Nuko bazi cyo bandondera. Ariko jewe ntaco ndabaronderako. Barapazi benshi kumbere duhurira mu mihinga itandukanye bavuga ati Bface anakwepa sana rap. Naguciriyemwe je sinayikwevye. Igituma narabiretse. Bo baravyimbye ibitugu. Bakavyimba iminwa abana b'iminoho. Urabona? Akajangaho ugasanga nk'ubu dufatire kora nyikomparako mugabo nta panimi rap isa ni yaryamye kabisa iraryamye Bface kubera ko nayihagaritse ariko umunsi nagarutse uzobona arete nari nashatse ndabire ibice bashoboye ntaco umwami n'umwe man umwami n'umwe hari ubwami busikoga nibishoboka nta style nimwe nsabire ruhusha nindenye no muziki ngaha hari umuntu yawukrenga narabivuze yuko imbwa zikurikira amagufa Sipoza ko ndigufa cyangwa ndi nyama nabo zikaba ari imbwa. Numva rero kenshi iyo bigenze gutyo. Igufa Aho uri igufa? Ari makitse y'amande. Sasa ndiririmba moto. Rutanguye kuririmba. Izireta sasa. Nimudandaza ubugoro. Yago kana yago. Otwa desa Bface uramutse cyane. Yo desa rero yakora muri imyaka. Yemeshi fu gukora Bface. Turi muri party. Whiskey champion nabo card. Sweat full within a Versace. Vroom vroom nigga pira muri parking yeah. Turi muri party. Whiskey champagne nabo card. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru shimakibazanira bishyira mu vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusubira dukengurukira nabwe bakunzi ba Bujahit TV, bakunzi ba Bude. Right now turi kumwe novuga n'abatumire biteka. Dukumwe na Bface on the floor novuga mu bamfu bw'iwanje ama mu buryo bw'iwanje ndiko nda triple blend. Vipi bro? Biraza neza. Waso igisasu kimeze neza cyane Bface Yuda. Sas wagwambe. Kama dao, rap Goliath, rap machine, commando, rap fimbo, rap mesh, rap gangster, baz. Yes, uri kumwe novuga n'abaririmbyi novuga bariho kuduha igisasu kimeze neza cyane novuga ariko baratubaniye nta video baduhaye ariko ntaco turaza kumenya byinshi byerekeye video tumve novuge igicabaye korana indirimbo tubona imeze neza cyane Bface Trippy ni indirimbo imeze neza cyane turabona ariko nta video mwaduhaye. Yes, ni indirimbo novuga yitwa Party. Yes, ni indirimbo tubona kuri YouTube ya Bface ariko ikaba ari indirimbo yiwawe. Novuga kwanza ndagukeze ku ndirimbo yawe bro. Asante sana mzao. Ikibazo cha mbere cyane kubaza ati mbega kweri wahise mukorana Bface. Kwera renze mutani. Rap machine. Ni igikorwa cyari cyarateguwe kuva bwa mbere canke cyagije bushasha cyangwa freestyle. Narabishaka gupakera. Turamenyana. Ahumwe abo twokorana navyakiriye fresh tu. Amataraja muri studio turayitabura bro. Muratse umuriro. Yuda kubwa wavyakire gute kuba Trippy yarakwizera guhana uvuga ijya dance? Chaje navyakirije amaboko, yakiriza amaso n'amatwi. Irangyohera kubera nsanzwe ndi umufana wiwe aririmba neza sana bro. Izi style z'ama dancer kabisa aririmba nk'umuntu yabizanye. Urunye utanguje ikintu. Ufise experience. That's why nishimiye kubaza ico kibazo ati Bface ni nuva ari umujama bishoboye cyane. Ariko umenga muri entertainment nitumubona. Bo muri entertainment gituma ataboneka nibaza ko Gonyene niwe vyivugira arafise vyinshi yabarimo mugabo bavuga mu kirundi ngo sinjya akaba yari yakandi rero bisigura atari muri no muziki hari ibindi bimufite akamaro abarimo rero birashika umwanya wo kugira ngo akore abantu bamumenye ari wo winye kugira ngo bumve ivyo nyene yategerezwa gukora. Yes, kumbe Trippy arashaka kudusigurira ati kubera iki ataboneka muri entertainment cyane kandi tumva yuko ufise ingabirano ga bro. Nivyo nk'uko yarabivuze nyene umwanya ndawubura nyene ubundi budire umuntu ariko arakora. Ariko murakura vya Trippy murakubona umenga uratekereje cyane ariko twumvise mu ndirimbo urundi uratandukanye. Naho aratandukanye cyane Bface sana. Umuntu ataramwumva yava asanga yamwimye na collab cyangwa yamwimye ko bakorana. Wayisamu nira buri kaza ni furo gera wa. Mubona hoze ageze kuri mikro bari mumesha. Abarenze. Yes, Trippy none kwereke washimye gushira ku indirimbo yawe kuri kwa Bface.
kubera ona channel yanje ndamenyekana urumva nivyo ndamaze gushaka indirimbo nyinshi aho tuvyuze duke urumva uyunye nawe nararavye mbona ari hejuru kuvyerekana uvuga aba subscribers n'abantu bamukurikirana cyane cyane cyangwa teka shiri wiwe kandi urabona ndibaza bizoba bien yes Bface ku ruhande rwo turabumenya abaririmbyi benshi batandukanye je sinokoresha trip sinari ndamuzi ariko ku bwa Bface nace ndamumenya novuga abo mwaririmbanyi ibibazo sinari ndabazi ariko ku bwa Bface nace ndabamenya Ephraim sinari ndamuzi ariko ku bwa Bface twacho tumumenya Ephraim Bface iyo ako kazi ubona kariko uzokabandanya cyangwa ibintu by'umwanya muto shaje bjema nukuri nakubwiye tala imeze nk'inkorora nyinyegeze sasa rero umuntu afite tala je nukuri kweri nama ndi okura nama ndi interesse kubona umuntu aba afise iyo tala mugabo ugasanga abantu nibayizi nanje aho ngeza ntabwo je mba mfise ariko mugabo kukuno nanje nfise abo bantu bankurikirana bashaka ndabasangize nanje ivyo nakubona na cyane cyane ariko hari abaririmbyi vyonye batabitahura avuga yuko wowe wikunda atabitahuye ngo wowe wikunda udashaka gukorana n'abandi none ndakubaza ko wowe wamaze gutanga izo exam na cyane cyane abo ni bande nibikoko ntabwo ari abantu ntushaka gusatisfeza abantu bose kandi ni nkuko ushobora no gukorera action umuntu mu nyuma akanaguhinduka usanga nyene ni muri wabajama b'imako twaririmba na Kristo sasa ibyo byama byabaye gusa nyene birabaho umuntu urafise no kuba wo mukorera ibyo ashaka byose muga mu nyuma akakuvuga nabi umuntu arashobora no kukwanka atashaguhoye sasa rero umuntu yatahuye ubuzima icari cyo kubera atazi ejo hiwe atezwa kubaho azi neza ko umuntu wari wese adategezwa kumera ko ushaka uko ushaka uko ameze mwakiruka nimba afise umuntu wagenda ari baraguza mu wacu nimba afise ibinsaku nimba ameze gute nimba mujama w'imaku mwaciriye tu we mutegane guza gukoze mugabo umuntu wawiwe ni wiwe amajambo ni gwiwe abaja kubibwira na bagenzi biwe biramusha ariko nyene wowe ukora ivyo ushoboye tu mugabo je ndazi ku byo maze gukora bivanye naho ngeza antuka vraiment nabo no banarabikoreye bararyohe yes kandi ibi byaranuvuga byarabazanye nuvuga n'inyungu nziza kandi sinahejeje ari byo nshoboye nzobikora muga ivyo ntashoboye navyo nta mpamvu yo kubikora yes nuvuga ni ku ruhande rwa Bface uraziko ni benshi bamuvuga bitandukanye abaririmbyi benshi basangwe nuvuga umugo kuririmbana cyane cyane aba rappers barasa no kumenga barakwidogera cyane maze kuvuga n'aba rappers benshi cyane Bface nuvuga kumbure Bface kuri aho yasigarageje kutwishura tubwira yuko ibyo wavuga wewe bari kuko nyine kunyidogera barafishe droit ariko nukumenya igituma bidoga ngo ngurikunda cyane ngo afite ngo wewe biboneka ko kumenga nushaka gukorana nabo ngaho bari wo nushaka kuhashika nenda kubaza ikibazo je nikunze ubwo wowe ubaza ko man n'umuvyeyi wawe naho vyoshika urabona ko yaba yarakuvyaye hajya bacaguyemo umwe wo gutanga bakavuga ati umva wowe uyu Germany bamukuramo umwe urakuramo ujenze zarubundi na mutware abandi bubasigaye rero imbere yuko ukunda abandi je ndazi hari habo maze gufasha hari ivyo maze gukora gushika mwanya ntushaka gusatisfeza abantu bose utaramahera sasa rero jewe nkora ivyo nshoboye akarizo kimenekera umunsi vyashitse sishaka kubikorera rimwe none abarapere bose je bamaze kundisinga abarapere 50 abo gituma bidoga ni kwera ntabishura barindira byabigira biranovwa bya mutima 10 we rindira jewe narafashe pose ngo kwereka arabambye live ngo kwereka atatwishura urazi gituma ndabona yuko atahobongeza kubera kurumva deja ko babishiramo inzigo je narenzi yuko target ari yo guteza imbere rap narenzi ko target ari yo gukora business kumbe ni inzigo ni ntambara bo bavuga yuko mu mwishuranye mu ko murateza imbere rap yesuko nico ituma avuga ko nikunda urikunda nushaka kubishura nushaka gukorana nabo nushaka gukora rap cyane muri mu madenso trip yaguhamagaye cyangwa gukora amadenso bacashaka kubera ko ndirimba yaga guma muri rap nyene gakore kuhunga Bface yumviriza simpunga urabatinya ahubwo nukubereka yuko jewe ndi capable yo kuririmba imidiho yose gituma bidoga nuko batabishoboye ivyo jewe ndaririmba nkagira dancer nka rapper izo zose yo mugenda zishoboye abanyagihugu bose ntibakunda rap
jewe ndafata utunganiriza bose ndafata umwanya nkatunganiriza aba R&B ndafata umwanya nkatunganiriza abakunda dance ndafata umwanya nkatunganiriza abakunda rap sasa rero muri ico gihe nta munsi n'umwe umuntu aja kurondera ivoka munsi y'igiti cy'umwembe abo bose baza kundondera arumva abo bose bumva babinyidogera cyangwa bamaze kundisinga nuko bazi ico bandondera ariko jewe ntaco ndabaronderako ariko baravuga muri you remix ngo arabo wavuze ngo memsi nawe utabavuze amazina ngo araba peut-être birashoboka kubera abagenzi b'imanku baruzuye rero urumva wiyumvise n'uyo nyene uwo nyene yiyumvise n'uwo nyene kuko atazina navuze riwagere wiki kama bingana rigavuga ngo abayagwaye igeze kumbure novuga uno munsi turako turavuga na Bifes kuvyerekeye novuga nakaje kumirana na muronkiye kumenda mubazi kuri bya bibazo benshi basinze kumbaza aba rappers benshi dukorana ibiganiro aba rappers benshi kumbure duhurira mu minga itandukanye bavuga ati Bifes anakwepa sana rap naguciriyemwe je sinayikwevye igituma narabiretse bo baravyimvye ibitugu akavyimba iminwa abana b'iminoho ubibona akaja ngaho ugasanga nk'ubu dufature kora nyikomparako mugabo nta panimi rap isa ni yaryamye kabisa iraryamye Bifes kubera ko nayihagaritse ariko umunsi nagarutse uzobona alerte nari nashatse ndabire ibice bashoboye ntaco ubereke yuko ushoboye yego ntaco bashoboye udahari wewe ni udahari rap ni hari kabisa bidoga ngo sinakwishyura akajama karakili jigizana gute bidoga ngo Bifes adahari na rap gute none baguma bareklamana ishure nibagume bakora rero nibakore rero bakoreke ufanye byako sinisha kwambia rap mu kuyikora lakini mugabo vyiza gukora Bifes na style nimwe nsabira ruhusha nindenye no muziki ngaha ari umuntu yawukrenga yes kumure tukumye tuvugana na Bifes bitwoheza Bifes kumure afisinyishare yes trip turabona ni indirimbo yawe ndivuga ati ni party turabona idafise amasanamu why bro ari mukuza vuba shatse manze tubahe audio kwanza turangene bayage ariko mani indirimbo iraryoshe turadukeneye video yego from yita narije bavuga muri no misi muri baravuga yuko muri no misi indirimbo nishobora gukundwa cyane idagira video benshi asigaye kunda kwirabira kuri YouTube cyo gituma nabwiye ko umwaka utazohera muri December nye tuzoyisanga kuri YouTube channel ya Ndega 3P ya Bifes on the floor nye Bifes mugabo umenga gafaranga ko sinari ko aragatwara yude cyangwa mu masezerano bo akoboneka kose cyangwa amasezerano kubera niyo byemera uko nyene murasabikaje niyazi ko bitaryoshe gukora indirimbo itagira hishitse na cyane nibaza ko ica kene yari ukuririmbira abanyagihugu kandi twiririmbira amana rero nimba twarinze tuyikora kugira ngo turirimbira abo bantu nuko dushaka yuko ibashikira je nagumye ntanga karorero ku ndirimbo twakoze na bakingorongoro yitwa barimoyengo iri kuri chaîne itazwi je ndirimo menga iyo ndirimbo nirakwiza n'ibihumbi 5 turabarapera 10 ubumviriza ingene biteye isoni ariko je nkoze indirimbo je nyene irashikana 250,000 views menshi nayo bisigura yuko ico gihe nari kuyifata nkayishiri wanje canke ikingorongoro akayishiriwe canke Frank canke bizo wezo bakayishiri wabo byari gusumba ngaho mugabo kubereshe nitazwe byabaye uko nyene rero uyu nta followers afise nkabo je mfise tubiravye urumva twayishize kuri chaîne ishobora kumvirizwa na video muzoyishira ahantu abantu bashobora kwironka kumbure ku bwinshi cyane gose yes trip kumbure nimba atari banga canke nimba ubona yuko utobivugira ngaha mbega iyo ndirimbo izosohoka ryari iyo clip ni banga ariko clip irahari nimura ikirakogwa yes novuga no mu bro novuga no mu brother abikora neza cyane novuga afise indirimbo nyinshi cyane kumbure ziri kuri YouTube channel yiwe ariko akubwira yuko nashimye gufata indirimbo nakoranye na Bifes ndashire kuri channel ya Bifes kumbure abantu benshi bashobore kumenya ko urabona yuko nivyo tuko turabona muri no minsi novuga trip muri no mwanya gusa muto indirimbo yari mu gitondo tuko turabona abantu benshi baguma bibaza umuntu ninde kumbure na usimbye kuri YouTube ya usanga ari novuga aba subscribers nabo bari bake bamaze kubona natangwe kubibona niko birazi yes Bifes lakini sasa we ni makolabo tu duheruka kuri nuvuga kuri ndabe nagura ayagura oya nagura ni collab na sasa wewe mwenyewe Bifes na you yeah you remix bo jizi wanje zizosohoka mu mwaka uza kwerekeje mu mwaka waheze cyangwa no mwaka wari wa dance na R&B gusa je no kuri vraiment nta nsabura urusha mu gusohora indirimbo ndarindira nyene nkavuga ati jewe indirimbo
birajanye n'igihe tugezemo nimba ari iwanje nimba ari collabo byose ariko vraiment nimba ari umuntu kweri azobanira indirimbo za Bface bakwanga kuko indirimbo presque zose uriko urasohora ni indirimbo zihereza umwaka za ndirimbo abantu baba bakeneye guhereza umwaka nico gituma nkubwira ati indirimbo indinzi ndayisohora ibijanye na periode murimwo periode y'ama rapper ni ryari Bface ngirizo shit cyana kubwira nabanje kubareka ndabo two bigira nk'indamwikabutura none ntibigira abantu barenze none wowe urarenze ari ugasanga nyene ni hahandi nyene ariko nubona nizo bandisinze nizo zifise ama views kurusha izo bari bafise izo bakudisinze wewe yego bisibura ko utandisinze je ndikira Roma Bface on the floor nakoze muri rap uravyemera rap you ndavyemera maniga ariko gusa nyene ndazi ko bafite talent barapa neza mugabo kame mu mwami n'umwe man umwami n'umwe hari ubwami butwagwa nibishoboka Bface ni umwami wa rap nga for this industry harira gute mfise award zine kana best rap of the year baze kwerekiza iwabo kiretse zo bikoreye baje bazimpereye imbere y'abantu kandi je n'ukuri nta competition ndimwo gusa ariko Bface muragerageje kubakurikirana ko musumenga baragukunda cyane baragushaka muri rap barakunda cyane rwose cyo gituma bazi ico ndabamari kandi n'ubundi nabikubwiye kirahari umunsi wa burahari novuga byabigira novuga biri ku mutima 10 biriko birakwira canke byarakwiyura arindire gusa umunsi ugera man none ndakubaza ikibazo none ushaka mvuga ibyo naririmbye byose oya kuko atubwiye ko haracyabura ko abantu bakeyi sinzi ko babantu bakuye Bface warigeze kumbira ko habura ko abantu bakeyi oya barenga ko ningwiza murongo n'ukuri nabantu nyene bo ngaho gusa n'ubundi nyene nakubwiye hari umuntu ushaka kudishinga kenshi narabivuze yuko imbwa zikurikira amagufa sipoza rero ko ndigufa cyangwa ndi nyama nabo zikaba ari imbwa umva rero kenshi iyo bigenze gutyo igufa awo uri igufa wobo nimbwa okay kenshi utere igufa naho uri renze urugo hari imbwira simbika ariko je urumva no kuvuga barabe iyo ndiko ndaca wewe bagora gukurikira igufa ntirigira amaso umva urasosa umviriza igufa ntirigira amaso irihinduke we urira abo bariteye gusa ricerige urumva ariko bobo kwera afise ayo maso bakurikira yondi je mpindukiye nza ariko nsubira inyuma uriza habu rero agomba kuronde kandi kenshi uri kuriruka n'ikintu kana urumva uraba imbere yawe target yawe gusa rero nanje nimba ndabi imbere yanje nka ntarabishura nta numwe mbonamwo bo barakubona bo bariko bariruka bakubona wewe imbere yanje jewe bakubona wewe bisigura yuko rero je sinshaka gusubira inyuma hari umuntu bavuze muri Bibiliya ni roti ni mukaroti yahindukiye agaca y'ibintu umunyu ibagiye umunyu nanje sinshaka guhinduka umunyu uhinduka inyuma usanga abantu naco mbonye taco bomarira nta mpamvu yo nanje mfise abandi mbona bandengeye nabo baraba ariko kutwumvira dukurikiranye yuko warigize muri yuko msumenga warabahe gasopo gatoye ubwira ati uku oya nawe navuze muri rap je navuze abagenzi muri make abagenzi bo muri rap bo mu muziki canke navuze abagenzi mu buzima busanzwe bo batawe mu muziki rega bajya nawe urabafise n'uyu arabafise n'uri ya cameraman yarabafise n'uri waraturaba wese arabagenzi b'ababono baba haraye yego vraiment sasa rero no mustwazana na party kabisa yes kumbera ari umunsi tuzotumira Bface on the floor Bface ndakene muri live Bface natho tuzopanga umunsi segera menyu gango natho kabisa yes novuga ati ni party tuko turayibona imeze fresh ati Bface rero uzoshusira kwa Bface clip ne tuzobina kwa Bface izindi ndirimbo kumbere ni tuzozisanga kwa Bface nyene canke oya tunda bise nani none tugire gute Bface kumbere tuvuge gute rero ko yavuze ko ari kiraro tuvuge gute oya sikira nuri kiraro kuri uyu amatwi yawe ngizengeranye muri pause urumva kenshi nabivuze umuntu agiye kwandika triple blame indirimbo yanditse ko triple blame featuring Bface ariko kuri account ya Bface iri kuri konti yanje mugabo wanditse izina giyiwe acaza na zindi ziwe okay sasa nimba wakunze ibikorwa vyiuzo irengana utagize ariko Bface kumbere nkakujyanye triple ataragira novuga abasa followers benshi ntakunze zindi zisigaye ziwe zarazishiriwa we gusa ntabwo turi group umva nanje cyane none umva yiwe izotera none triple navyo komera ga triple oya yiwe none umva izotera Bface nambere kuri umwana mwiza oya nitwo baturi ko tugira ibintu vyiza deja nawe nakina aba followers kuri chaîne yiwe
rero iyo shene yiwe bisigura yuko muri uno mwanya iri ndazi abantu bariko barabona ino ndirimbo aririmba neza sana ya mu masaha make arimaze kwiza abantu vuga abantu igihumbi bari bamaze kwiraba barashika nka 1000 cents ari audio video si video ndazizo bari video ndazizo yatumwota bisigura yuko umuntu wese azagukunda iyo ntuze yiwe ariho n'izindi ziryoshe kurusha ijya twasohoye yaririmbye ariko zitagira n'amajana 5 baziraba kandi ziryoshe cyane uno munsi rero arashaka kuja kwiraba agaca akunda ibikorwa vyiwe bindi atari bwumva ari umuntu afite umutima yorengana atagize subscribe bisigura yuko iyi niyo strategy yo kugira ngo abo bantu baboneke hamejo rero azoshire kwibikorwa abo bantu nabo bamaze kugira na cyane cyane yes navuga ni triple blame uravuga yuko ni indirimbo washimye gukorana B-Face ni tariki yo kuyisohorera ko niwe wayitoye cyangwa ni B-Face yaguhaye idea ni twabyiyumviriye rimwe yes murashifuza kuba batatu mbega umwari yumviriye novuga ko muri no misa tuvuze tumva yuko ari album yasohotse zasohokeye nyinshi sharimwe avuga ati mbega abandi babahaye umwanya wo gusohora ico kintu nacyo mwigeze kwiyumvira nimwigeze muragira n'akantu kako zanovuga za Farious hamwe na Satb benshi barazivuga ko amajambo avuga ati kumbure zigiye kuzimye z'abandi baririmbye ntizo gusubira kumva abandi baririmbye wikanira umugisha ndukanyibuye ibintu by'ubundi n'ivy'ubundi twebwe natwe dufite ivy'iwacu none wowe uraba ngo ni nakangoye kubera ngo ibi nibi umuntu agukurikirana azogukurikirana tu none indirimbo ya Fizo izo mutwara umwanya ungana iki kuyumva iyo wanje izo mutwara umwanya ungana iki kuyumva ngo nje ndeka ngo kubera ngo naka kumbera abatinye kubera izo mvo abatinya ahubwo ni kutiyemera nyine nta confidence bafise kabisa yes urumva ni trip akubwira yuko ni video bagiye kuduhana B-Face on the floor novuga muri kuno kwezi nyene sivyo ga trip novuga ariko watwemereye kuvuga ati indirimbo zikurikira muzoziduhana uvuga kuri YouTube channel ikurikira YouTube channel yawe yitwa gute Triple Blame nyene Instagram yawe kwa yitwa gute Triple Blame Facebook yitwa gute Triple Blame zose ni Triple Blame B-Face kuvyerekeye aba followers kuri Instagram ntacyo umufasha arabafise kuri Insta arabafise usanye n'ikitete kuri YouTube bariko baraza mwashimye ko modukina ariko uko turiko turabikora ngaha abariko baraturaba barakoresha Instagram na cyane barakoresha Facebook yaga umuntu ushaka yakuryoheye uramurondera hasi no hejuru je nakunze mu artist njya kumuraba ku makonte yiwe yose yes trip nta yindi collab ihari cyangwa nta yindi collab uzotwongera na B-Face nivyoreka kuba nyene tuzobigenda turabipanga ariko kumbure yes kumbure je ndabona yuko B-Face barakunze kuvuga yuko yakwepiye muri nombuga muri danso kumbure nka wowe twumva yuko ubikora cyane kandi B-Face avuga ko agufana kumbure ko twongera nk'iyindi ivyo sinabaciriyemo ariko munyihangana naho nabikora naho ndabaciriye sinabaciriyemo naho ndabaciriye wabikoze urumva birababaza cyane ko na je nshobora kuririmba minze style zose birababaza cyane ko ngira dance rikajyo kwera ko je nabivuze abanyagihugu bavuze ngo ino ndirimbo wayitovye sinopfa nsubiri no numva nyene ko nabitovye na cyane cyane bavuze ati vraiment ino ndirimbo iraryoshe nje ngira courage ugakora cyane bien sûr ariko wongera n'utunga kubera ko bo yumva nyene aririmba irurimi rumwe nk'impene ni 28 November nta nikorosi yaga urumva nturi capable yo kuririmba deuxième voix nturi bugira ikorere na chorus aho hantu woreka kungira hari gute mu gihe je ndirimba abantu bakayikunda style zose nagira trap ikajyoha nagira raga ikajyoha nagira old school ikajyoha byose bisigura yuko ahubwo rero nibo bafise ikibazo ibihangane nta kundi kumbure si bose bavutse nka B-Face yego kandi nibomera nkanje nyene si wa mugane naca nyene bikanira umugisha wundukanye gufa na cyane cyane kandi ngende yo ndiravuna niko bimeze bo kwigana basanga bababaye kumbure je no bahanura ko boguma hari yande nyisi byo none ka B-Face bigiye babona ko atavye bashobora yabatambuka muri techno muri reggae sasa ugiye kumwigana ugasanga rero yari atari sana bari tho kagomba kiganya inzovu unyagata umuvu B-Face unaza sasa bitu yako na yesu bakuzi ba Bujahit TV urumva B-Face nataka kuduha migani yo tutarumva muri za ndirimbo zeshagere kudona vuga muri 2021 indirimbo ziba zimeze neza cyane kugira yuko mboni turamenya ko ari rap cyangwa turamenya ko azogumana uvuga muri style ya dance nyene cyangwa za R&B ariko byose B-Face kugira yuko nibishasha biri muri 2021 kandi ari wenyene yes novuga ndagushimira cyane Trippy asante nawe utwibutse novuga indiri novuga YouTube channel kundi yitwa ni Triple Blame na Instagram kundi yitwa Instagram ni Triple Blame music Facebook Triple Blame Twitter Triple Blame sasa Triple Blame B-Face na utwibutse novuga Instagram yawe Jewe ni official B-Face page Facebook
page ni Bface on the floor. YouTube channel Ni official Bface na Twitter. nuko nyene. Igesa kumbera nimba ukunda Bface on the floor musanje novuga kuri musage kuri zo novuga mbuga ngurukana umenyi ziwe hamwe na Triple Blame yazivuze kumbere muje no kuri YouTube channel ya Bface on the floor munovuga murabi igikorwa ciwe kandi mugi sharing cyane gishika hanu kure cyane kumbere abantu bo bakibonye bakacirengagiza batazi birimo kimurungikire kumbere akibone abone amateka y'abarundi bacu bakakora novuga style zose zitandukanye na cyane novuga muri style ya dance novuga Triple Blame atuzaniye benshi batari babimenye ko tuzi dofe dans kala tuzibana kari wewe uje ufuta uri hejuru kundiri mimwe bro vraiment ni la appreciate ulitoa ngoma kali sana ararenze bro no si vya blague si yavuga ngo umuntu yagiye Yaman turi muri akapera kidogo basi akapera kidogo basi urashora amna shit ari market yabone oya ari market yabone sasa ndirimba moto rutanguye kuririmba izire sasa Nimudandaza ubugoro. Yango shikana yawe. Ego se. Otwa desa Bface uramutwayitara. Yo desa rero yakora muri imyaka. Daso basi. Okay rimungore nabahembye rimugirire. Naso renye. Ari minjuko. Daso. Kabisa. Yaga. Arakurindiriye kwe. ni hatari Bwani wariye meshi fu gukora Bface. Turi muri party. Whiskey champion nabakad. sweat full Louis V na Versace vroom vroom nikera muri parking yeah turi muri party whiskey champagne na Bacardi sweat full Louis V na Versace boom 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 nikera muri parking yeah so we party non-stop and nobody stop that yeah we mash up the place like a bomb in Iraq when we jump on the scene man a bad pandy man a dance all down the key so in my kingdom man a king man a get a friend tell them all up on the party when I worry from them some them a run some stay me a send them alright then when me say jump on you feel good on the dance floor swing to the rhythm and then you get low you feeling with the dancing out the dance hall Yeah, but no Turi muri party. whiskey champagne na Bacardi Hey, full Louis V na Versace Hey, from nikera muri party Turi muri Party. whiskey champagne na Sat. Hey, full Louis V na Whiskey champion zananga handa ziriha. Hey, once again on the floor in the place. Hey. Tararonga muhenda za kuriha. Hey. Chatuzanye ngano kuja cash. Hey, budun dan kick out the dancer. Hey. Put the floor ngira ni champagne. Hey. Josha ni bisaba alcohol. Hey. I'll be a cartel. Hey. Defense trip play me with pondays. Hey. Too much and you got me shooting now you can days. Hey. Back it up. Until legs. Hey. Matter. Fata Fresh. Ni babiri tora amukiranye. Hey. Munini mwagurenya. Asha murakorera. Yeah, man. Arabaryamye Kuraza tukore. Aya chef. Oya bye. Cyara ndihishije. Yes, akuzi wa Bujahit TV. Tuzasubira rero inshallah bari kuza kuri mbere bya kamera CK Professional. Nibagira subscribe. Oya nuku. Mbere za desa. enda gwen